Negotiation itself has gone very well, actually. Very well. Mr. President. It could happen. I mean, if it happens. Trump ati kugabanya ububasha bwanje bwo gutanguza intambara nkiri mu biganiro na Iran ni ukudakunda igihugu. Inzira y'ubwenge. Ivyo Trump abishikirije inyuma yaho inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itoreye ingingo igamije kubuza President Donald Trump gusubira gufata izindi ngingo za gisirikare yaba zo kugwanya Iran canke gusomborutsa izindi ntambara ku kindi gihugu cose. Abo bashingamateka batowe ngo baserukire abanyamerika bose bakaba bagiriza umukuru w'igihugu Donald Trump ko yagavye intambara kuri Iran atabanje kubagisha inama, ahenzwe na Benjamin Netanyahu wa Israel atiyumviriye ku nyungu za Amerika n'abanyamerika, agasomborutsa intambara yataye Amerika mu kaga. Intambara yashikanye Amerika mu gihengeri gikomeye c'ubutunzi, ubuzima bukazimba, ibiciro vy'ibitoro n'ibikomoka kuri petrole bikaduga, akayabo k'amadolari arenga miliyaridi 13 zikahatikirira. Ariko nubundi ico yashaka gushikako catumye atera Iran akananirwa kugishikako. Ubu akaba ariko asha ataco yokora, atakambira Iran ngo ije mu biganiro vy'amahoro kugira ngo iyo ntambara ihere burundu, umuhora wa Hormuz wugawe usubire gupfunguka ukuri kwamye. Abarundi nibo bayamaze ngo umanika gatwicaye mu kukamanura ugahaguruka, abandi ngo iyo bumenye umwe bwari kindi. Donald Trump kuva bigaragaye ko yananiwe gutsinda intambara yagavye kuri Iran, abenshi mu batavuga rumwe nawe mu nama nshingamateka ya Amerika bakomeje kumwagiriza ko yoba afise ikibazo cyo mu mutwe abitewe n'ubusaza, cyane cyane nyuma yaho yubahutse kuvuga amajambo y'iterabwoba kuri Iran, akavuga ko hamwe Iran yokwanga kuja mu biganiro aca arimbura icyitwa iterambere cyose muri Iran, abanya-Iran bagasubira kubaho nk'uko basekuruza babo bari babayeho mu gihe ca Stone Age mu myaka amamiliyoni iheze imbere ya Yezu. Ibi twarabigarutse ko kenshi mu biganiro vyacu musanga ahanyene kuri YouTube ya HP Menya Burundi. Twarabonye ko aya majambo yatewe ivyatsi n'abatari bake mu bategetsi bisi, harimo cyane cyane umwungere mukuru wa Ecclesia Katolika mw'isi Papa Leo wa 14 kumwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, President w'Ubushinwa Xi Jinping, President w'Uburusiya Vladimir Putin, President w'Ubufaransa Emmanuel Macron n'abandi benshi. Ibi bikaba vyadugije imvururu imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwibaza kuri kazoza ka Amerika mu gihe iki gihugu coba kikiyobowe n'abapresident bameze nka Trump. Gushikaho hari n'abashingamateka bageze kure biyumvira gutora ingingo ya 25 25e amendement ibogoza umukuru w'igihugu agakugwa ku butegetsi bitewe ngo nuko yiyadukije atawe agishije inama yo gutera Iran, akitiranya Iran na Venezuela, bikaba birangiye Iran yeretse amakungu ko atari igihugu cyo kuyubirako. None ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga iki ku bubasha n'uburenganzira bwo gutera intambara? Ni ngombwa ko President arinda gusaba uruhusha mu nama nshingamateka na nkenguzamateka? Mbega hamwe rino tegeko ryoja mu ngiro intambara muri Iran yo birangiye? Reka twibaze ku myaka 2 ya nyuma y'ubutegetsi bwa Trump. Iyi myaka izo bimeze gute aho Trump atazoba gikanga ibindi bihugu ngo arabifuta abikure ku ikarata y'isi? Trump adafise ububasha bwa gisirikare yoba ameze gute? Yoba asigaye yirirwa arapostinga iki ku rubuga rwiwe rwa True Social? Reka tubiyake. Nitwa Hatangimana Patrick Rusage Maestro, aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. HP Menya umenyesha n'abantu aho bamenye inzira y'ubwenge. Nkuko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro, umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta bubasha n'uburenganzira na butoyi afise bwo gusomborutsa intambara ku bindi bihugu. Ahubwo mu ngingo yaryo ya mbere agace k'8 ikigabane ca 11 kijanye n'amasezerano gutera intambara, clause de déclaration de guerre,
ibwirizwa shingiro rya Amerika riha ububasha bwuzuye kandi bwihariye inama nshingamateka na nkenguzamateka bwo gutera intambara n'izindi nshingano zose zijanye n'intambara. Umukuru w'igihugu kugira atera intambara akarinda gusaba uruhushya inama nshingamateka na nkenguzamateka. Mu gihe bamwankiye iyo ntambara ntiba. Ibwirizwa shingiro nyene rikabandanya ryerekana ko ingingo yaryo ya kabiri agace ka kabiri iha Perezida wa Amerika ububasha bwo kwitwa umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Commandant en chef de l'armée et de la marine des États-Unis. Ubu bubasha akaba abuhabwa mu ntumbero yo gutegeka ingabo mu kwivuna umwansi mu gihe Amerika yo bitewe giturumbuka. Ariko n'ubundi iyi ngingo ikaba atabubasha bwo gusomborutsa intambara iha Perezida wa Amerika. None Trump yishimikije iki kugira atere Irani atagishije inama abashingamateka n'abakenguzamateka maze bamuhe uruhusha, none ubu bakaba bamuhagurukiye. Ubwa mbere tubanze dutahure ko bitewe nuko muri kahise ka Amerika iki gihugu caciye mu bihe bitoroshe, aho Amerika yabaye mu ntambara nyinshi, ugasanga abaperezida bibaye ngombwa ko batera batarinze kugisha inama abashingamateka n'abakenguzamateka, ugasanga batebaho nyanza amategeko bagatera intambara mu bindi bihugu nk'ivyabaye mu ntambara ya Amerika muri Vietnam. Ibi vyatumye hatogwa irindi tegeko mu 1973, itegeko ryiswe War Powers Act. Ni itegeko rijanye n'ububasha bwo kugaba intambara. Inama nshingamateka na nkenguzamateka batoye iri tegeko kugira bashobore guha umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo gutera intambara hanze ya Amerika atarinze guhabwa uruhusha n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Ariko n'ubundi iri tegeko rya War Powers Act rikavuga ko rikora mu gihe iyo ntambara itarenza imisi 90, no kuvuga amezi 3 gusa. Mu yandi majambo byasaba ko iyi ntambara Trump yagavye kuri Iran iherana n'ukwezi kwa gatanu urusama. Ariko n'ubundi abasesanguzi bakerekana ko Trump atabaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arenze ku mategeko ajanye no gutera intambara, kuko ngo kuva igihe cy'intambara ya kabiri y'isi abakuru b'igihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragiye bahonyanga amategeko ajanye no gutera intambara, bakiha ubwo bubasha badahawe uruhusha n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Uno munsi nk'uko tubikesha BBC, inama nshingamateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko nabivuze mu ntangamarara z'iki kiganiro, yarayitoye ingingo igamije kubuza Perezida Donald Trump gusubira gufata izindi ngingo za gisirikare, yaba izo kugwanya Iran canke izo gusomborutsa intambara mu kindi gihugu cose. Iyi ngingo yemejwe ku majwi 215 ku batayitoye 208, inyuma yuko abashingamateka 4 bo mu mugambwe w'abarepublike bifatanije n'abademokrate mu kugaragaza ko batemera iyo ntambara Donald Trump yatanguje muri Ruhuhuma uyu mwaka. Nubwa kane inama nshingamateka igerageje kugabanya ububasha bwa Trump bwo gutanguza intambara, aho abatayishigikiye bavuga ko ataruhusha yahawe n'inama nkenguzamateka ya Amerika. Iyi ngingo iracakeneye kwemezwa na Sena, inama nkenguzamateka isanzwe n'ubundi igenzurwa n'abarepublike bari mu mugambwe umwe wa Donald Trump. Ariko n'ubundi nubwo bari mu mugambwe umwe, nta numwe yipfuza ko Amerika yoguma mu kaga irimwo uno munsi k'ubuzima buzimvye katurutse ku ntambara Trump yagavye muri Iran. Ariko nubwo biruko, abasesanguzi bakerekana ko nubwo Sena, inama nkenguzamateka yo kwemeza iyo tegeko, ngo ntivyitezwe ko iyo tegeko ryoshobora guhagarika burundu ibikorwa vya gisirikare biriko birakogwa n'abanyamerika kuri Iran, kuko ngo Trump yoshobora kwanka iyo ngingo akoresheje ububasha bwo kwanka droit de veto. Ivyo bikaba vyoca bisaba 2/3 vy'amajwi mu nama nshingamateka na nkenguzamateka kugira bamubuze kubandanya. Ibi navyo biharurwa gute? Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Tubanze dutahure ko Leta Amerika ifise abashingamateka n'abakenguzamateka bateranije bagera ku 553, kuko abakenguzamateka ubwabo ni 100, abashingamateka nabo na 435. 2/3 vyabo bose bateranye
ni ukuvuga amajana 553 ni majana 337 ni majana 357 ni ukuvuga byaca bisaba ko abashinga amateka n'abakenguza amateka majana 357 aribo bemeza iryo tegeko ryo kwaka ububasha Donald Trump bwo kubandanya agaba intambara kuri Iran. Inzira y'ubwenge. Tubibutse ko mu kwezi guheze kwa Rusama inama nkenguza amateka yari yemeje iyindi ngingo isa niyo, nyuma yaho ibigerageje akatari gake atakivamwo imbere yaho, ariko gushika ubu ntiratora ku mugaragaro iyo ngingo mu nama rusangi yayo. Mbega tuvuge ko isi yo kwiruhutsa, ko intambara muri Iran yo bigiye kurangira? Dusangize ivyumviro vyawe muri commentaire. Mwari kumwe na Johatangimana Patrick Rusage Maestro, ari kuri HP Menya Burundi. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Kora subscribe kutarayikora, ukore like ongera upartage video uyisangiza abandi. Nimugira muwa mwubahwe, musanga amahoro y'Imana na gahwane. HP. Menya. HP. Menya. Menyesha n'abantu aho bamenya. Inzira y'ubwenge. Menya.